Bacagenda. Nimba Imana yagutseguriye kuzomutwara Mimi umwandiki akakubwira ko afise mu diaspora we ihangane uyo mu diaspora bizohera kurondere wewe mu yandi majambo jewe ukuntu naremwe nzotakaza ivyizigiro n'inafu si ibintu nagiyemwo jewe nyene ku nguvu ziwanje namubajije aranyemerera ati ni mubikunze genda ukore mba kubwira abantu ico Imana yagusezeraniye nimba Imana yakubwiye yuko hari umugabo kana kizomuguha uyo mugabo nubwo yo afise umugore gira ikizera ariko uyo mugore wazopfa canke bazowahukana ukimutwara kuva umuntu akiri mu nda kwa nyina wiwe umugore gusa amaze gutwara inda baravuga nkatwe rero badutwaye amada batarinze kugira etat civil baratuvuga Wabonye umwe mukunda gushwana turakundana rega hagaze impande yanje kataganya kwa Sami jewe nari nkundungikiye ndagufasha partage mbayeho kubera nafashijwe ngeze aha kubera nafashijwe na STV Every Story Matters. Midi et bonsoir Ivana Murere quand je commence aba fans ba STV ndabwira ko ndakunda cyane kadushimira dukurikirana mwese turakunda gose ndaramukirana mudukurikirana muri mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri hagati mu gihugu muri mu ruguru turakunda gose reka ndamutse dukurikirana muri za South Zambia za turakunda cyane reka nshimire na diaspora ensemble abadukurikirana muri mu bihugu bitandukanye turakunda gose kandi cyane Etats-Unis Australia Europe n'ahandi hantu turakunda gose kandi cyane so rero n'umunsi nko mubibona ndi kubona batumire abavite abakinyi ba film ndundi bo mu gihugu cyacu cy'u Burundi benshi murabazi murakunda tujwe na Mr Sami official mwanditsi wa film atandukanye Mr Sami Rukundo TV News ndi kumwe n'umukinyi wiwe mukinyi Mareresi so rero uno munsi nibo uno munsi tukiranire kiganiro mu byinshi kuri bose Sami mambo meze neza cyane ndaramukije cyane abakunzi ba STV n'abari mu gihugu cy'aba diaspora ico gihugu ndifuza umunsi umwe kuzogishikamo mora numva ngo abantu ngo baba diaspora ico gihugu cy'aba diaspora ndacifuza umunsi umwe kuzogishikamo si gihugu n'umuntu wese yabari hanze donc ari inyuma y'igihugu cyacu cy'u Burundi yitwa mu diaspora sigura yuko umuntu avuye Lubumbashi kule kokote nangana Bisombe ageze mu Burundi abari mu diaspora no je nizera ko muri East Africa community nizeye bitarimo niko ndavyibaza umaze kuvuga yuko umuntu wese ava ngaha atari mu gihugu cyacu cy'u Burundi akava hanze no kuvuga ngo umu étranger hanze y'igihugu umu étranger donc mu diaspora n'umurundi ari mu mahanga muri Congo erga nawe ni mu mahanga muri kujya ni East Africa community no kuvuga basi okay avuye za Belgique hapana Belgique ari aho ni kure avuye za ibindi bihugu bitandukanye ni c'est bon okay jewe narinzi yuko mu diaspora gusa n'umuntu ataba mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuvuga nubwo yo bavuye Lubumbashi canke mu Rwanda canke muri Congo ahantu ari hose aba mu diaspora si bose donc si bose so reka nshobore kuramutsa no sindikora umudamu sindikora umukobwa ndakuramukije mata ndabaramukije meze neza namutwe ko dukurikirana ndabaramukije cyane bakunze nitwa Alice canke Belize wo muri umwobo w'urukundo so Sami na Belize umwobo w'urukundo wo menga ari bofre wiyo sivyo none reka tubaza abafana ati nari bofre wiwe ciza n'uyu ntiyari umugore n'umugabo wewe wari umutonyi wa ciza numva atari bofre wawe so no kuvuga ngo abayikurikirana yose barayibonye no kuvuga ngo Belize ubwa mbere nije twatangiye gukundana nawe imbere yuko akundana cyangwa imbere yuko mukuru wanje amutwara hama haza kugera ku gihe aje kundamutsa papa maze gufa muhira bica bisaba yuko mukuru wanje yuko acarongora murabizi neza ko ari wo famille hari imiryango imwe batanga condition ngo mbaka mukuru abari batangura kurongora cyangwa kurongorwa rero no kuvuga ngo ciza we byaramunanira kuresha hama Belize aje kundaba jewe siyo narindi aca mufata ku nguvu amaze kumufata ku nguvu mu muryango barabona ati tugiye kumwitwarira ko yocaja mugasho
cha tuvuga ati okay wingene yamufashe ku nguvu reka gusa camutwara acaramutwara acahinduka kuba bofre mugabo bivanye n'amasezerano twari twasezeranye vyaciye bihinduka kandi mu nyuma kandi ndamusubirana kandi wiwanje nukuvuga ngo nagomba kubwira abantu ici Imana yagusezeraniye nimba Imana yakubwiye yuko hari umugabo kana kizomuguha uyo mugabo nubwo yo wafise umugore gira ikizera ariko uyo mugore wazofa canke bazowawukana cyumutwara yeah Utewe barindiriye ati kumbure kana kayi. Bataruba bakana barindira bagiye kubaka bazopfa amacagenda. Nimba Imana yagutseguriye kuzomutwara Mimi umwandiki akakubwira ko afise mu diaspora we ihangane uyo mu diaspora bizohera kurondere wewe mu yandi majambo jewe ukuntu naremwe nzotakaza ivyizigiro n'inafu mugabo nkikiriho mba nzi neza yuko kijya kintu nubwo umuntu kanaka we bagifise hari umunsi Imana izokimwaka kinzane kuri jewe you know nuko bimeze burya Belize we berishika samwira mukumvikana gweri turumvikana cyane kujya kunamukarira ari mu rukundo sami je nizera ko no mu buzima busanzwe muri donc vie privée ari kumeze oya nta na gato none kandi nawe ko twumvikana nga hogera muri filme ukaba Samuel wokwibura nawe Rumbe visage turi kwateka ndakwereke ko yambura no visage mfise nkambara urundi ruhu nukuvuga canka nkora ndi serious cyane so nabonye ko ufise umwana nabonye afise umwana donc uri mama burya donc umugabo wabyifata mu gute uri kurade cyangwa wowe yumvise samara ku telefone ngo rero twara tournage nsheze ko ndi urugabo rutwara umugore na gato aramwubaha cyane umugabo wanje arubaha n'akazi nkora aragakunda si ibintu nagiyemwo jewe nyene ku nguvu ziwanje namubajije aranyemerera ati nimubikunze genda ukore ya umuntu akwanse kuri YouTube uzomureke mani kuko umuntu siwe yakuzanye kuri ino si ya rurema uriko romba umuntu ashobora kukwanka atakugaburira umuntu ntakwambika ntamenya n'amahera y'inzu kunuriha nakuzi kandi niteze no kuzokubona nimuzinanye mani je ro abantu usanga hari abantu je ba sometime niyumvira aba bantu gute ugasanga umuntu ngo yaguye muhungu ramuzuye no musambanyi wa mbere n'umusambanyi ukumva umusambanyi uriye ahonzi nkaraba n'ifoto nkavuga ati ruru image nta nugonzi uyu muntu nta nuwe ndigera mbona location narantu hamwe ndigera ndamubona sindigera ndamubona sindajya kuresha mushikiwe we sindigera ndamuresha nta na hamwe turahurira man kuvuga ngo twagomba tubabwire ngo twatwo turigisha vraiment bazi baradutahura ya niyo mpamvu no munsi twavuze ati reka tubahamagare kuko hari igikorwa gishasha muri Rukundo TV tugiye gukora Belize bari bamukumbuye cyane ya Belize bari bamukumbuye cyane kuko inyuma yaramaze igihe gito adakina bivanye no kubera kuvyara rero abantu baratangiye bamwe amajambo ibiki nibiki mugabo agomba garuke na saison shasha hari saison shasha tugomba dukine muri ko muragiye tunaje cyangwa nini nikanyana vuba iyi ni kanyana mugabo saison nziza cyane iraje Belize mubone mu yindi shusho Belize uko mwari musanzwe mumuzi Belize aragaruse ndazi ko afise abafana benshi aragaruse so Belize kuko bari bankumbuye cyane iminsi yari myinshi ariko si cyane gose kuko narakora gato mugabo uburenzananye n'inguvu nyinshi kandi abereke jinya rero ukazero fresh nyene ngora ndabishoboye so rero abafanzi bamusana ibyo avuze ubwo uranse umuntu ntaho umuzi nawe kandi niwe uteze no kuzana mubona umva nturishiya rero kusangura mwanse tu kumwanga ese kuzamutwara he je kununime mukiricukiya nubwo mbanda kuzana kwambishaga kweli kuranyanga je musi nzofuza kuri kukaburiya nuzoriya gusa ndashonje nzonka cyangwa gutabira kofi uzogira iki kujya mwangora kwanga donc ndapfuka byo kumaziko yiwanje umiri ngo ndakwanga ufite abandi bisho uri kurarira napfuye wo kumva nzutse ni kofi direct wabura umuzima abantu ngaho twoca twiruka wabura umuzima udasanzwe ibintu hari abantu vraiment bakubitwa cyane Zuka sije ngo ndakwereke basanga uri kurarira agasanga ni wowe wanamwishe ukaja mu bandi ukagira gutyo ukarira sha no gukubitira aho nyene cyangwa sanga umuntu waragwaye warinje mu bitaro
ntigeze aza kukuraba ntiyabajije amakuru yawe kandi ngomba hariho n'abantu cyane urabona nk'ubu par exemple amafoto yacu arasirikira ugasanga umuntu ntigera gupostinga mugabo ufa urabe rip akarondera agashako rip amaripu minshi cyane umva agashirako amane jewe mu byukuri ndiko ndavuga nimba udaposting uno munsi filme ziwanje cyangwa nimba utaposting ifoto yiwanje ni nafa ntuzompostinge kuko ntabwo nzoba nkikibibona ntacyo bizoba bikimaze. Okay, ntacyo bizoba bikimaze uno munsi ntunyemera uno munsi urazi uno munsi ndakina filme ukumva umuntu ntashobora kwemera yuko dushoboye Rukundo TV akabyigumizamo mugabo par exemple umwafuye ngo yo mukobwa yarazi gukina ngo Sami vraiment umwandisi mwiza ngo yo tutakukumbukaga tuzokuraheka n'umukinyi mwiza mugabo now aranumye Nambia nitumeta ndazi ukina ntundikira mani urabona nk'ubu nta muduga ndagura ngo bro urazi sandugu yanje uko izoba imeze urazi sandugu yiwanje bro aba diaspora bose mani mfite aba diaspora muri contact zanje benshi cyane wo muri Amerika uzokumva sinabibonye jewe sinigeze gufa erega narigeze gufa wa musi banditse ngo ripo mani narabonye izo message narakiri ubwo butumwa na postinze ifoto mu masaha yarigeze ku ma views zingahe uzi rero amajeme amakomantere abantu bose ama message nakiri ubutumwa ba mama bariko bararira abandi bashengera abandi bamaze kumanuka ari iwacu kuza kubaza ahomba bamwe ebana arabambutse yaje mwikomeye cyane badowe mugabo ntibashobora kubona kuvuga ngo nimba ugomba gufasha uzofasha umuntu akiriyo vugisha ukuri ko Rukundo TV shoboye tugihari tukiriho ya udufersite nimba dukina neza tugihari so rero twagomba tubatumire ni filme igita vyorosha mu byukuri turabavuga ngo nimba twarigeze gukina filme umuboro Rukundo murayikunda tugakina filme Kanyana mukayikunda tugakina n'izindi mukazikunda iyoyo izoza ari kibasumba ndabarahiye. So Sami hariho les messages z'abafana bakunda kuvuga ati kubera kingo donc la majorité basta donc basta mvuze basta harimo aba youtubers aba journalistes harimo abaririmbyi harimo aba cinéastes imbara cinéastes nyine bakavuga ngo abakinyi ba film ngo benshi ngo batunzwe n'ama showbiz donc la majorité ya industry ngo batunzwe n'ama showbiz kugira ngo bavume kandi ngo kusanga zo showbiz ko ragira benshi zibicira carrière apa kubicira carrière haro na bicira abandi kugira ba donc par exemple ndashaka kujye ugasanga jewe uranyishiye izina kugira wowe onekane mwema ivyo si vyiza ariyo leja ko babigira ariko jeje nta kibazo hari abantu babikoze mirameze nabi mire n'umwana mubi nta kibazo ni vyiza cyane meze nabi wo warabonetse fresh c'est bon ni vyiza ariko ubu nkunda n'ujya nyene umwansi wanje n'ujya nyene rero byo bintu bitanga ko umucunya baki nagomba kuvuga ngo kuva umuntu akiri munda kwa nyina wiwe umugore gusa amaze gutwarinda baravuga nkatwe rero badutwaye amada batarinze kugira eta civile baratuvuga sana mane majambo ngo atangiye gusa guciragurika mama wawe atangiye gusa gutangura abirya byo anatematema bumamate anafanini abantu ebana barakomange ariko umugabo baravuga urya nawe avya anazarazara aravyara ukamengo na ma pro box ariko aranani myani majambo kuvuga ngo abantu batangura kukuvuga ukiri munda wamara kuvuka naho bakakuvuga uko wavutse ukusa kwa ariko kose barakuvuga. Okay, hama ivyo kuvuga yuko ngo tubeshejweho n'amabezi nibiki no kuvuga ngo kiri umuntu wese abafise ukuntu yapanze kariyeri yiwe ukuntu azobaho. Okay, kimwe gusa kurabati yo bezi ntihagira umuntu numwe wicira mwese mugende uku ku murongo ya ntiwikunde wewe mundi nawe usanga urukura mononera no kuvuga ngo abakinyi ba filme nizere ko twebwe tuvumira muri filme ntabwo tuvumira mu mabezi nizere ko ata muntu amaze kumbona mu kiganiro ataranzi simpakanye hari abantu batanzi mugabo la majorité abakoresha YouTube barakunda filme zacu memeke nubwo woba wofuma basi wanka filme zanje mugabo basukabunzi ya nuko bimeze ubutanze kwiki mama sipoza nk'umugabo wawe arabonye wakoze ikiganiro kuragwana yo gifatamo gute ntangwane nimwe gusa uri kuratikurana yombaza ati byagenze gute ko abazi ko atari komeze yobaza ati byagenze gute ngurugwane hama nkamubwira ivyo ari byo yo bitaho bampongo yamenyo sava bakaza kumubwira ngo byagenze uku gusa yo bitahura ndayimubwiye nyene byagenze afise umugabo atekereje bje manasaba sinzi ko byihanganira no kuri kwimana
basi anaenda kufanya kipindi bamukuye amenyo. No none ntibaba bayamukuye. Example go dispose bamukuye vya serieux. Ariko aragira Kama sinema kipindi. Umugabo yo cyagenda kumuburanyiriza umugore wiwe numva ngaho kuburengeye. baba barengeje abari vya seria harimo ni beef Aho narukundo yo tuca duhagarara nka twebwe ngaho. Mugabo gusa bijya byo kuvuga ati bagwanye par exemple ati Samuel na Berize bagwanye tukaba tuzi neza yuko ari base ya y'umuboro ukunda aho ni ibintu bisanzwe kuko nta mugabo baba basanzwe basangiye mu buzima busanzwe. Okay, nta mugabo baba basangiye mu buzima busanzwe. Umva byo bari ibintu biri bisanzwe. Watangiye gukina filme na basamijyari haraciye umwaka urenga we mu batanguye Rukundo TV ntarimo Sami sindimwe gusa haraciye umwaka urahetse yego donc wewe na Kanyana nawe ni Kanyana nari mukambwe gusunza Kanyana namutanze kandi Kanyana avuze ngo amaze enajme n'unyene umwaka urarenga yego donc mba musumbana iminsi mike uyo ni watanguye kuza muri Rukundo TV gukina imbere ya Kanyana yego Sami wiyumva gute Madudu mutari kumwe reka ntange n'umuco kuri Madudu so no kuvuga ngo nagomba ntanga umuco kuko ari abantu bakunda kubaza ivyo bibazo cyane bice bihagana kuvuga ngo Madudu yagiye hanze y'igihugu diasporante ubu ni mu diasporante ari mu gihugu cy'aba diaspora yaragiye hanze y'igihugu ndagisubiyemo kugitanga umuco bwa nyuma abakurikirana Rukundo TV abakunzi ba filme mumenye uko Madudu yagiye hanze y'igihugu basubiyemo ko mu diaspora ubu ni mu diasporante urumva maintenant mu diasporante ni prisi 1 ubu ni plus 1 urumva nyakara mu diasporante bazi bamwubaye mu Burundi azoba ari amaze kugira inoti diaspora homecoming twaramukunda icyambere ujya yari umuntu tukatanguranye kuva kera cyane kuva muri Burundi TV ki naramukunda cyane abantu abakinyi kwa kuke abakinyi banje bose ndabakunda mugabo kandi Donata yari umuntu umwe yadufasha runini sana ego muri team kandi ndazi neza ko nabafana baramukunda cyane ukuntu yakina cyane mu mwobo rukundo yarakoze amateka adasanzwe cyane acanga abantu akinande yaradutwengeje vraiment so ahari hose Imana muhezagire Imana ishishikare kumuhezagire ibikorwa by'amaboko yiwe ariko arakora ego ufite rikwera abantu sinzi ko umudodara utuze kuyaga ambwira ko Madudu ambaza ni Madudu ngo ari muri Tanzania cyane kuko nageze kuyaga n'umuntu umwe mu Kinana sinumvuga izina gusa mu Kinana muri abatima 3 acambwira ngo ari muri Tanzania kurondera ubuzima ubundi nakambwira ngo ari muri Angleterre ku mugabo so no kuvuga no navuze gusa ko ari hanze y'igihugu ubu ni plus 1 ibyo yagiyemwo ni vie privée yiwe so nivyaba ngombwa ko umunsi azoshaka kubishira hagaragara ivyo yagiyemwo tuzobibamenyesha ego so Sami tutararangiza tukirangiza kwandi nuwahe umujournaliste donc carrière donc uvuga ati umujournaliste sino mu kiganiro ndamukunda umujournaliste ikintu cyambere nagomba kuvuga hari abantu bavuga Sami niwe mu kinywa film ari hit atanga ibiganiro cyane no kuvuga ngo muyani majambo je ndazi kugira nshike ndaza ari bihe twaciyemo twama twifuza aba journaliste hari bihe jewe Sami nigeze gucamo kugira umujournaliste ami kiganiro je nka mu 20000 je nka mupeya umujournaliste kugira ami kiganiro okay kandi ivyo je byarambabaje cyane mu buzima nimba rero je byarambabaje uno munsi naje umujournaliste azarampamagara naje ndamusabe ati rero kubera naje nabarisha ubwa mbere ubu naje maze kuba umusare naje mutangure kundiya camvuga no bihagarare niyo mpamvu je nta muntu numwe umujournaliste ashobora kunsaba ikiganiro ndamwima ndabakunda cyane ndakunda cyane je kiri umuntu wese akora kuko ni wanahuye ari gukora nkuko wavuze ati abakinyi baba bose muri team ndabakunda tuvuga ati me Madudu il a fait ça et ça ndamukunda oja kuvuga mvuge umujournaliste nkunda aro sonda gwasi ndagwa karorero dispose sinkabaririmbye cyo kuvuga ati je big fizo ndamukunda ngo bavyakora bari mwese ndabakunda muri ensemble ti me big fizo vraiment kude kunagiye kuri stage akianza kusema ni fresh ikintu cyambere umuntu ari nzava muhiri wiwe agafata microphone agakora
kubera ikintu umushigikira cyangwa kubera ikintu umwemera. Nukuvuga je ndemera wese umujournaliste wese aho ava kagera kuba gusa yarashoboye gutinyuka agafata microphone akavuga ati reka ngende kuraba kugira ndabe ku kintu noronkamwo ayo kujya singende par exemple niba ari umukobwa singende ku mapave cyangwa singende kwiba nkoresha amaboko yanjye nkoresha talent yiwanje uyo muntu ndamukunda cyane. Tukuvuga ngo wewe umujournaliste uhari hari abajournaliste akunda kuvuga je ngo aro TV ngunda guha ibiganiro indi nayo nkayima ndagomba ndakubwira umujournaliste we je unyandikiye ukansaba ikiganiro mu vyukuri apana gusa n'ikiganiro jewe na link undungikiye ndagufasha partage mbayeho kubera nafashijwe ngeze aha kubera nafashijwe n'abandi sinoca nishima ngo maze kugira hejuru ngo maze kugira YouTube imeze gute never oya vraiment nta mujournaliste nanka nta mujournaliste numwe nanka mu buzima ego niwigeze unyishuza ikibazo canje mwe cyagute washaka mbwira numve utwa bwinshi gute inyishu nakundi cyakunaniye erega nawe ushobora byose nigiye wari wapfura zuka byarakunaniye gupara zugashika ugende umujournaliste sinakubwiye ngo rero gasirabuye nguvuga izina no nabwiye ati aba youtubers peut-être baje kwa journaliste agiye akora ku maradiyo sindi kuvuga za PJ Classic canke Jaiteka canke Black mvuze ati mu youtuber basi umuntu uvuga ati je vraiment uyu donc basi sinzi kuntu bivuga mugana nawe tuvyumva iyo nsaba ikiganiro sije mugora sinumukunda basi inde nuzenya Flavia toka so nukuvuga ngo nagomba kubwira turahejeje abakunzi ba ACTV ni filme igita vyorosha filme nziza cyane Belize azobonekamo Belize na Samuela turongiye kandi kubahuza nimba mwarakunze kandi no sinzi ibyo ari byo mugabo gusa navuze ni turongiye kandi kubahuza nimba bo barakunze umwo w'urukundo ubu rero baragaruse Samuela na Belize ndazi mwarimu wakumbuye cyane ari akabazo kwanza aravana bomva ngo sisi ngo yagiye he sisi wa he sisi wa Stone yaragiye arakora ivyiwiwe bafite TV cyangwa yago TV yiwiwe nukuvuga ngo muyani donc yara mwaravanye twaravanye urukurumba muyani majambo no muri Rukundo TV ntabwo aragasho okay kandi kuva ahantu niyumvise ko twamuvuze na ni Madudu neza nukuvuga ngo muyani majambo kugenda urashobora kugenda ukatanguza ivyiwawe kuko twese ntituzokwama dukina filme mbaka tuzofe para gukinira umuntu rega tuzokinira Imana erega Imana tuzokinira shetani mugani w'abaraho urukurumva Imana nabwo tuzoza kwikinira filme tuzikinira abantu tugahanura abantu Imana ntituzoza kuyihanura nta bubasha dufise Imana ni nyerande zoguma ari nyerande dukina filme kubw'abantu ni twe nyene tuba turiko turihanura kandi filme tumezuko urabona two turakina filme aka kaboko karaburiya mufana akanako kakaraba je ndiko ndakina nukuvuga ngo ivyo nkina nimba ndiko ndigisha umufana bibone abikure mu icigwa naje ubwanje Sami ndabikure mu icigwa numuyandi majambo abakinya filme tumeze guca akaboko kamwe kubafana akandi kaboko kuri twebwe onka kinya filme ameze kujya baririmbye nibo bakora baje imbere mwasambanye mwarozi ugasanga barakida nukuri ibyo nusanga bishika ndakunda kubona gusanga Yesu avuze ati Yesu adikwa iwanyene muraro baganye kwanzu bihegarika so abapanzi ba STV na kumwe na Sami Mr Sami official so ndazi madukurikirana vraiment muri benshi kubatabazi mu bamenye kubatikira mwende kwashigikira ubasedera yego nta kibazo ndabakunda cyane dukunda gose je ndimo canke cyane abafans kuko niyo batuma mujya kajumba ajya amateke tujya ajya myumbati tuyikura Samuela amafiriti niyo mpamvu abyibushe niyo mpamvu uri impumyi sawa Samuela meze neza wabonye umwe mukunda gushwana turakundana rega hagati impande yanje katagira kwa Sami Sami kubera muzi nyene kasamye ko taguma hamwe nyene yacazi wawe impumyi kweri ziki gihe ni problem bon apara kagaza kure gusa ahubwo mbone ngo ni umukobwa atavyiwa ninge nakunda kurya akundanye n'abafana sapana ba STV
ndakunda gushima udukenya ngaha ngurira ndagurire ndafise ijana ngaha sa mu congeza ko nefse nta kibazo so ndabakunda gose ciao ciao STV, every story matters.